mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza ni Olivier Hakizimana muri kumwe nongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ijambo ry'Imana na cyane cyane turi kumwe na Nathalie Nyamoya so dupanze hamwe n'umugore wanje nongeye gushimira Imana rero iduhaye iyi opportunité na occasion yo gusubira gusangira namwe ijambo ry'Imana twongeye no gushimira abo batandukanye bama batwandikiye arabari muri Italia arabari muri France arabari muri Sweden arabari Bujumbura arabari Ngozi arabari mu Kirundo arabari Kigali Butare arabari Côte d'Ivoire abari muri Amerika muri Canada mu ma province atandukanye turabashimira kuri feedback muduha mudushingira intahe n'ukuri Imana ibahezagire Imana kandi ibandanye bagira neza nimba ntavuze igihugu rimwo ntiwibaze yuko ari kukugaya ariko ndashimiye navuze waza Imana ibahezagire n'ukuri nimba ufise intahe hari ico biriko biragufasha ukatugira audio ya 1 minute 2 minutes intahe zirafasha Bibiliya iravuga yuko baneshesheje wa mwasi ijambo ry'ugushinga intahe kwabo hamwe n'amaraso y'umwagazi donc kwatura canke kuvuga intahe ni ikintu gifasha la fois passée twariko tubanze iminsi turiko turavuga ku vyerekeranye na langage d'amour twaravuze les moments de qualité la fois passée kumarana umwanya w'agaciro hamwe n'umukunzi wawe ariko turavugana twavuganye n'izindi langage uyu munsi twagomba kuvuga ku vyerekeranye n'ikindi cyo kuhanda service uwo mwubakanye ni ikintu gikora k'abantu ni ikintu gihezagira abantu kumva yuko hari ikintu wamufashije cyangwa agufasha natari uwo bitubwira kiki nibaza ko iyo message iyo langage ari y'abagore cyane kubera kenshi turakunda nitwe turi en charge nk'amenga turaba kapitene wo mu rugo nitwe tuko turagerageza gupanga je dis bien ivyo mu rugo organisation ivyo guteka ivy'indero y'abana kwigisha kubigisha kugira gute kenshi usanga ari umugore afise niwo mutima vraiment w'urugo rero nibaza ko ari langage je me dis yexprime cyane chez les femmes en tout cas chez nous les femmes turayikunda nta kintu kinyohera nk'ubindi ko ndakora mu nzu nkabona Olivier arafasha umwanya naho yaravuye ku kazi naho yararushe aramfashije gukwakwanya gukura mu nzira peut-être nako ndigisha abana umuhereza ko arangora aramuntwaye ariko aramwokupa ariko arabibindi ariko donc birandyohera kumenya yuko même si je suis en charge de la maison hari umuntu ari ngaho ariko aramfasha rero iyo ubonye ko abigufasha utarinze kubimusaba c'est très intéressant c'est très important nivyo bigukorako warunze kubimusaba umenga urukura mugora kuko hari gihe umenga tuko turatinyana ati yavuye ku kazi yararushe ndabimusabye ndamubimureke c'est très important nico gituma kenshi iyo umugabo amaze umwanya munini hanze atari mu nzu umugore ari santa abandonné non pas parce que atashobora kubikora physiquement mais kuko yifuza kamwe ko umuntu umenga murafise ico mukoma bikorana hamwe après tugo rugo ni gwa babiri donc c'est un message nibaza c'est un langage ikora ko cyane abagore je sais que plus ce langage Olivier ivuze irankorako mais ceci dit turasubiye kugaruka toujours sintegezwa guhora kuri Olivier sintegezwa kwibaza yuko bon iko abikora kuko igihe cyose nashaka guhanga kwa maso Olivier ngo abikore la ntibikunda me igihe naruhuka ku Mana mbwa n'Imana uko biriko uraza kumpa imbaraga zo kubikora Mana naho ndushe naho par exemple naraye ku bitaro naho naraye ndavyaza naraye nicaye naho atamubone mfise muri akakanya Mana uraza kumpa imbaraga kandi ngira ndabiryohererwe non seulement nararonka amahoro miyame mutavyaranduhura hama nkanje mbona Olivier yuko atagahato ndamushize matakomba nabishizemo kukumenga muce mutanga guharira la limite avec ça mais quand tu lâches prise bikamuvamo akaba ari wa decida je vous assure biragutusha cyane ivyo avuze nivyo kuko novuga mu ntango je ntarabitahura gose ntaravyumva abagore burya barafise ingene bapanze kurusha mu mbabarira abagabo ariko hari abagabo bari méticuleux nabo ndiko ndavuga en ce qui me concerne Nathalie yambwira ngo ninjiye muri salon ngo uricaye neza wumva wewe umerewe neza avuga nti ukuri cyemerewe neza nguhera bimbitse ngo nipanze neza ku ntebe niki nukuri naca ndamucokoza nti jama hora nahawe na Yesu nta kiyanyiganiza ati wewe ubwo n'ubuyeskro urumva donc
abagore novuga imico yaravuze ni ukuri ni ba kapitene mu tuntu two mu nzu niba wabazi aka kantu kari purase he utu tuntu tumeze hehe hari n'igihe wowe uca hasi hafi y'agapapuro sinzi nimba ari za mentalite z'i Burundi uvuga uti umukozi araza kugahitana araza kugakuraho urumva cyangwa rimwe na rimwe bana ndiryamiye ngaho urumva ndiko ndumviriza audio cyangwa ndiruhukiye nkumva uwundi ariko arakoropa intebe bo nkicara nkavuga ni uyu muntu ni biki bimeze gute mugabo mu nyuma buke buke ndiga ukabomboranyije zimwe mbomboranye izindi negezeho izindi ukagize ibinye noza ivyombo ukagize ibinye cyangwa ariko aroza ivyombo nkahanagura cyangwa buke habona ni ukuri de plus en plus n'ibintu bimukoze ko habona araryohewe esurutu odora yo kuryoherwa ukabona yuko ibintu byihuse gukorwa esurutu yuko umuntu atabihejeje arushe ndavuga ni yewe gawe urabona hari igihe ugenda ugakora ibintu yahora akora nko mu masaha abiri wowe ukiroturuva ni ukuri mu masaha ane nturabiheza ukicara ukavuga uti bwa bundi uyu muntu yahora aruha bene data nagomba kubabwira iyo turi turavuga ku kintu cya serivisi rendu nk'abana b'imana ijambo ry'imana ritubwira ukorere ubundi icyo wifuza ni uko nawe yo gukorera ni prinsipe y'urukundo mbega ni igiki wifuza yuko yo gukorera sinzi icyo natali igomba kubivugaho habavuga nti kenshi rero abagabo babona yuko ibintu byo mu rugo biruhisha iyo umugore adahari iyo tudahari tugaruka dusanga ibintu byayangaye pasike ndazi ko hari igihe byashika ugasanga ndagize nk'urugendo ndagiye Toronto cyangwa dans une autre ville nkamusiga muhira yaravuga ati yo sense ko bimeze gutya gutegura abana ngo none ko watevye urumva umusigaranye ashobora tuwataho igituma mpora kuko kubambika no kuborganiza ufata umwanya donc quoi qu'il en soit les services rendus c'est très important nabonye nibaza yuko sinzi ngako hico Olivier yo bivuga ko nabonye kwera abagore turi comme je dis en charge mu rugo abagabo umenga pas démissionnaire ntibiyinvestisa cyane ivyo nibisanzwe mais par exemple gusaba aussi ama service nk'umugore ashobora kuba facilement kubaza umugabo turashobora kumfasha iki ariko kugira umugabo azokigusabe tureke abarenze urugero tureke babagabo batanga amategeko moi je ne parle pas de ça je parle des gens qui bafise umutima kuko kugira usabe service il faut toujours mettre à la place de l'autre il faut kwibaza uti sindamugoye kandi icyo kintu ni cyiza cyane mugana narabonye yuko nka Olivier hari igihe ngira nje nko muri koridoro ngo mu gikoni ngo nzanire amazi ndavuga ni no ikasi yo ngiye ngo ke nje mwana okay ushaka amazi ngo niwagaruka nti bon ifare kumbwira kukeneye amazi alors ça je ne le dis pas par rapport y'abatanga amategeko iyi niyo yindi ngorane ni yindi ngeso mvuze par rapport nabonye peut-être que chez les hommes gusaba service rendu aux femmes ça doit quand même menga uricishije hasi nivyo mu kibanza cy'umugabo mwibuke iyo ndiko ndavuga ivy'abagabo sinumuvugizi w'abagabo ariko ikintu maze kurumara de façon générale ndavye mu bagenzi banje ariko nka niraba nanje umenga iyo uriko uravuga ikintu umugore yo gufasha umenga sizigene no vyita yuko ari ukwisuzestima canke umenga udeclare faiblesse yawe tandis que yuko je suis pas capable kandi wewe muri relation yanyu umenga ugomba kumupuva yuko you are the king urumva ushoboye vyose urumva hama rero kumubwira ati j'ai besoin de toi umenga ni nkaho uri kuramubwira uti je suis incapable ndagukeneye umenga uri kuravuga sinshoboye wumva yuko bimwe twame tuvugana muri audio ya la fois passée umenga uvuze uti ndisugabo umenga ndumugabo adakwije nico gituma rero rimwe na rimwe hari igihe usanga bitugora kuvuga ico kintu gusaba service umugore wawe cyangwa kumubwira ikintu akigufashije wumva yuko ubuzima bwawe bwokoroha ugasanga urabikoze ugatuntura muri wewe hari n'abashikaho ashavurira umugore ko atavyiyumviriye can you imagine ivyo birashika kavuga ngo kameme ngo abakwiye kuvyibwira urumva utabimubwiye umve amoye yuko warongoye umuprofetese aguma yerekwa chaque 5 minutes avuga ati Imana irambwiye yuko akeneye yuko ndamufasha ibi bintu donc
si uko biri exprime icyo ukeneye kandi wibuke mbega intege nke zawe zitamenya uwo mwubakana na cyane cyane kuri abo bibaza yuko gusaba serivisi ari ukudeklarara feburese yiwe mbega atari wazimenye ko ari wari kugira ngo agufashe kugira ngo agushoboze nicyo gituma twabye tuvuga ikintu cya identite abantu benshi bagomba kwempresiyona ariko nagomba kukubwira kugomba kwempresiyona bigaragaza insekirite iri muri wewe nicyo gituma ndazi yuko icyo kintu muri nature yanje abanzi ni ukuri kumva yuko ndikondagora uwundi nopfuma nkwepa nopfuma ndakuja kure donc kumva yuko ngira ndamusaba ikintu kiza kimugora paraporo y'izindi gahunda n'ibindi yari afise hari igihe cya numva yuko nuvyigerageza urumva ntaca ndabigira nabi nk'ubu nk'akarorero ndababwire ariko munyemerere ntimuntwenge ni ukuri nimba ari ikintu ntakunda mu buzima reka ndacite yuko ari cyo kitankunda ni ukuri ikintu cyo kugorora urumva hari igihe rero rimwe na rimwe usanga ntangura kwibazisha natali mbega hari pasi wamboneye urumva ntangura kuri elegitorodikisi hari pasi wamboneye yo hewe reka njye muri dushe nyarutse ni uko nyine ntegereza kujya muri dushe basha yo impuzu mbega ndayigorora ryari urumva ndiko ndavuga uko mugabo ndiko ndasusita muri we bene nagira ndababwira hari ibintu umenga biturimwo ukavuga uti kamembe urivye uracari muto n'uri umuntu yugaye mu mutwe urivye uko tumwumva umenga n'umuntu yovuga fasilma natali wumfashe ukangororera natali tuzinanye tumaze imyaka 16 dukundana tumaze imyaka 11 tubakanye ariko ni ukuri kumubwira ngo wonegurire ibi birato yo bene data basha ni ukuri ni ikintu nawe yababwira none Olivier ubu nzohora nikawusha hako wentroduiza ntumbwire ngo utomore urumva ubu nzokwikawusha ndabe yuko ugira eforo y'ugushika hobu ni ukuri ntajyaho ndacakeneye yuko yesu ni ukuri amfasha ni ukuri umenga hari ikintu kiza ngira mvuge nkumva ndamugoye oya ndaza kubikora oya ndabikwakwanya rero kubera ndabikwakwanya nkaca niro turuva ndacerewe ku munota wa nyuma na tariki Olivier mpejeje kugorora impuzu z'abana kutambaye iyo shati n'iyo pantaro kutambwiye ndagutegurira ibinyi yo nkaca mvuga niyo nyihanganire fasha urabona ko ncerewe reka niruke urumva donc uretse yuko ntanabikunda ibintu byo kugorora urumva ni ukuri icyo kintu cyo gusaba serivisi nk'abagabo sinzi ko nishyuye kuri icyo kintu nibyo kubera narabonye yuko c'est très difficile de verbaliser kandi bibaza ko biva aussi no mu mico abagabo bihagarara ko umugabo ni umuntu w'igitangaza sesa n'utw'abakobwa n'utw'abagore uba hanze biragoye n'ibyo byose ntabyo wokora ememe il faut ko umuntu aba organize kugira ashobore kubikora je kugorora igitwenze nuko hageze ko ngorora iyo shati ngo gorora ngaha gusa ngo hani ngo ncansobeka nti Olivier umpaye ishati ndayigorora neza ntusuye kunyenerva reka ndabikoresha isikobu ako nako nagomba kubabwira urumva nawe ndamucokoza ni jewe ibintu byo kugorora terima naravyanka ku buryo hageze kugorora ni ukuri nagorora haboneka hagorora haboneka ngaho imbere ndazi hari abantu bava bavuga bati ariko mana uyu wararembye bene dareka ndabaturira intege nke zanjye urumva none gorora haboneka none nata ngira canegamira ku muduga ngenda ntwaye imodoka none uwo mugongo uteba cisha ko rimwe urumva none mpava nsobeka none aho nsobeka cisha ko rimwe urumva sinzi ko ari ubwenge bwinshi cyangwa intege nke rero akaca bibwira umuntu ari perfectioniste nkanje bigaca usanga umenga tugira dushwanire ku shati yari kumpakare iyo abashobora kwexprima
ces demandes de service ati Nathalie uze kumfasha cyangwa uze kukinyereka donc nshatse kuvuga nti c'est très dur j'ai remarqué que chez les hommes c'est très dur mugabo icyo nabonye aussi nuko iyo uri kurareka mpemu yera arakwigisha arakwereka d'abord arakugura amaso kuri uwo muntu akakwereka ati bon iyo ariko aravuga bisigura ko aragusaba service nk'ibyo iyo atangwe kuzaravuga gutyo nti Olivier vuga neza ico wifuza ko ndatse kuri kurafobe kuri kurambi kuri kura kugira ikintu kimere neza ça je le dis par rapport aux gens bari bafise iyo ego dans ce domaine itarapfa umva harabibaza ngo turi parfait on vous rassure la preuve mugabo nitwo turavuga abagabo batwaza umukazo ce n'est pas ça kuko nabo nyene barakomeretsa rero ikindi naco nabonye nuko iyo uretse rero mpemu yera je vous assure uramenya d'abord hari ivyo ubona ku ngeso yo muntu ibi bintu ntabya arakunda bimufasha ntatabimbwira neza cyangwa asanga ucushaka kubimufasha naturellement nk'ubu nka Olivier hageze nko kagira des rendez-vous cyangwa des appels Zoom akeneye kuri ordinateur Olivier ndayigupangire neza ndayigushira hahandi kuko j'aime organiser cyane jewe à l'avance niko meze ngo yego shango c'est une bonne idée ntiyari yabibonye vraiment il était pas conscient de ça et le savoir que il a besoin de ça aussi Imana irashaka gukoresha muri ivyo bintu nanje ngabire mfise ni gukora ku munota wa nyuma ndatari rero akaca batandwe ati iki kintu ko twari kukigira hakiri kare urumva nk'uko natari yareka arababwira iyo perfection ntiturayishikamo kandi sinibaza yuko tuzoyishikamwo gusa turiyadapta tugatahura yuko turi complémentaire hama Yesu agenda duhingura nuko nico nagomba kuvuga gatoyi rero c'est très important d'être à l'écoute du Saint-Esprit kugira dushobore gutahura uwundi ngene avuga hariho psaume muri yigeze nibagiye yanditse mengana 36 je vais vraiment vérifier hari ahantu bavuga ngo avec ta lumière ngo je vois la lumière avec la lumière du Seigneur urabona umuco neza hari gihe twibaza ngo turabona ibintu ngo turabitahura ariko mpemu yera akumurikiye urabona neza so hari ibintu Olivier ashobora kuba akeneye nawe atazi yabivuze neza atazi ni nkuko nanje hari ibintu ntamenya ko nkeneye nawe angirira bwana bon ibi Olivier rero je vais même pas faire un effort uraza kubinkorera rero ndibuka ko ari exemple yigeze gushika nari Bujumbura ngenda gusoma ko ninje nakunda gusoma muri weekend nkaja gusoma nkagira stock ngiye kugira stock umunsi umwe tiens mperuka kugura ibijumbu kera nkinje kubigura vraiment rero ça faisait plusieurs mois ivyo bijumbu tutagura ibijumbu rero ndabigura hama ndabitegura hama ndibuka ko Olivier kumeze cambwe ngo urazi yuko no musi mu gatondo nibwiye ko nkumbuye ibijumbu ico kintu carantushije parce que je me suis dit mana ko puisque nakuretse niwe uzokreya muri jewe le vouloir et le faire rero ukuba connecté avec le Seigneur ntatezo kukuhishurira mu nzozi please ariko kunywana namwe mu yera niwe ashiramo ivyipfuzo ugasanga nuwo mwubakanye bwati tiens kuri kumugore wanje arankunda nane arabizi ibi bintu ko ndabikunda ari à l'écoute au fond c'est pas elle qui est à l'écoute c'est le Saint-Esprit iri muri wewe ituma uba sensible kuco uwo mugabo nawe de la même façon rero numva toujours etiriko ikintu tuko turigisha no guhagarara muri relation n'Imana namwe murakayikuyobora rero nashaka mpe Olivier asenge ahereze ku isengesho par rapport yizi service rendu amen data mwizina rya Yesu nongeye kugushimira kubw'iyo opportunité yo kubwira abahungu n'abakobwa bawe yo kubatera intege mana ico dukora tubabwira ivyo twaciyemwo tubabwira ivyo twize tubabwira ivyo wadufashije gutahura tubabwira n'intege nke tukirimwo kugira ngo mana d'une part bategwe intege bumve yuko batari bonyene ahandi naho bumve yuko hari ahandi ushobora kubageza ahandi naho baronke information kumbure batari bafise ndasaba mpwemo wawe abamurikire nkuko Natali yavuze umuco wawe utuma tubona umuco reka wugura amaso umutima wawo kugira ngo bamenye gutahura no kumenya igikora ko uwo bubakanye gishobora kumufasha akumva yuko ari muri security akumva yuko aruhutse kuko mana umugabo wamushize mu rugo kugira abe hofre y'umuvyeyi ya wewe ya data n'umugore wamushize mu rugo kugira ngo abe hofre y'urukundo ya compassion n'imbabazi reka mana umugabo n'umugore areka arumviriza izi nyigisho atahu
akureho n'ikibanza wamushizemo kugira ngo isi ihinduke, isi ibe impakite. Icubahiro kibi cyawe data, ni mu izina rya Yesu ndabisaba ndagushima, amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza, abandi nabo mugire ijoro ryiza. Hama mutwandikire, mudushingire intahe natwe dutera intege, amen.